Tubaramutse twongere tubahe n'ikaze mwebwe mwese mukurikirana imbonesha kure BTV Burundi n'umwanya w'amakuru mu Kirundi aja kuba ahagaze ku ngingo nkuru zikurikira. Imigambi ine igiye kurangurwa ku mfashanyo y'Ibanki y'Isi yose ingana n'imiliyoni amajana na 93 z'amadolari y'abanyamerika izofasha mu ntumbero gushigikira imigambi y'imbona kazoza y'u Burundi. Twabibateguriye murano makuru hambavu y'uburyo bwo kugwanya ikiza ca Mpox butegekanywa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu harakwiye gushigwamwo inguvu mu guhimiriza uburyo bwo kwikingira ico kiza nibinyene twabibateguriye murano makuru twabateguriye n'ayavugwa hirya no hino mu makungu ayavugwa mu gihugu c'Ubushinwa hamwe no muri Sudani. Idonido rero ryano makuru ni mukanya isase sangwa ikaze. Ndasubiye kubaramutsa nari mpejeje kubivuga mu ntangamarara. Imigambi ine igiye kurangurwa ku mfashanyo y'Ibanki y'Isi yose ingana n'imiliyoni amajana na 93 z'amadolari y'abanyamerika azofasha mu ntumbero yo gushikana imbona kazoza y'igihugu c'u Burundi. Bivugwa na Odas Niyonzima umushikiranganji w'ikigega ca leta. Inkuru iramvuye na Patrick Hatangimana. Guhangana n'ibiza n'isibe bituruka kwihindagurika ry'ibihe, kugwiza no gukwiza umuyaga nkuba mu Burundi, gukinga no guhangana n'indwara z'ibiza no gushigikira igisata c'indero niyo migambi ine igiye kurangurwa ku mfashanyo y'Ibanki y'Isi yose ingana n'imiliyoni amajana na 93 z'amadolari y'abanyamerika mu ntumbero gushigikira imigambi y'imbono kazoza y'igihugu c'u Burundi nk'uko bishikirizwa n'umushikiranganje w'ikigega ca leta Odas Niyonzima. Umugambi wa mbere ni umugambi wo guhangana n'ibiza n'isibe bijanye n'indaruka ry'ibihe. Uwo mugambi rero ukaba uriko imfashanyo ingana n'imiliyoni 113 z'amadolari y'abanyamerika. Ayo mafaranga rero akaba agenewe cyane gukingira inyubakwa rusangi, amabarabara n'izindi nyubakwa rusangi byo mu gisagara ca Bujumbura no muri zone ya Gatumba bigeramiwe n'ibiza n'isibe bishimikiye bituruka kugendaruka ry'ibihe. Umugambi ugira kabiri ni umugambi wo kongereza guha abene gihugu umuyaga nkuba. Uwo mugambi rero nawo ukaba uriko imfashanyo ingana n'imiliyoni 100 z'amadolari y'abanyamerika. Ukaba ahanini uzokora ibikorwa byo gushiraho ivyuma byiza bigezweho bishasha bishobora gutuma umuyaga nkuba utangwa neza mu gisagara ca Bujumbura ufatanikaje n'iyindi migambi ijanye no gukwiza umuyaga nkuba mu gihugu c'u Burundi. Umugambi ugira gatatu ni umugambi nawo nyine ujanye no guhangana n'ibiza n'isiba ariko by'umagara y'abantu. Uwo mugambi rero nawo uriko imfashanyo ingana n'imiliyoni 50 z'amadolari y'abanyamerika. Ukaba uje gushikira mu bushikiranganji bujeje amagara y'abantu kugira ngo bitegure bashireho ibikoresho byo bafasha guhangana n'ivyo biza vy'ingwara. Umugambi ugira kane rero ni umugambi wo mu ndero n'amagara y'abantu nyene. Ni umugambi rero uriko amafaranga menshi angana n'imiliyoni amajana 230 z'amadolari y'abanyamerika. Uwo rero ukazoza gushigikira cyane mu ndero bimwe byo kugaburira abana ku mashure, kugwiza amashure ibirase bimwe by'abana bicaranako no kugaburira abana neza ku mashure. Hanyuma rero no byo kuvura abana n'abakenyezi ku buntu. Nayo kubwahawa Sisehage aserukira Ibanki y'Isi yose mu Burundi arashima cyane kuba iyo migambi ariyo yashizwe imbere, anamenyesha ko Ibanki y'Isi yose izoguma hafi y'u Burundi mu ntumbero kugenzura neza ko iyo migambi yatanguye kuja mu ngiro. U Burundi ni kimwe mu bihugu bitari bike vyo ku mugabane wa Afrika bihanzwe n'ibibazo vy'ikena ry'umuyaga nkuba ukwiye, imyuzure n'isidagurika ry'imisozi vyasize abarundi isinzi mu kangaratete, igwirirana ry'indwara z'ivyaduka n'ibiza ruhonyanganda, igwirirana ry'abantu rituma ibisata vy'amagara y'abantu, ibidukikije, indero n'inyigisho bicumbagira.
Hambavu y'uburyo bwo kurwanya ikiza Mpox butegekanywa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu harakwiye gushirwaho ihimiriza rikomeye mu kwikingira ico kiza bivugwa na Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Oricome. Ni inkuru ya mugenzi wacu Elvis Munyaneza. Inyuma yaho ikiza ca Mpox cibonekeje mu gihugu, inyifato ya bamwe irerekana ko itubahiriza amabwirizwa yo kwikingira. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu burategekanya uburyo bwofasha mu kurwanya ico kiza. Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Oricome amenyesha ko hambavu y'ubwo buryo hakwiye gutegekanywa inyigisho zo guhimiriza kwikingira. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwaratanze itangazo buri kumwe n'ubuyobozi bwa OMS ngaha mu Burundi, mugabo ivyo basavye vyose twabonye ata muntu numwe yigeze bishira ku mutima. Urabona abantu bararamukanya uko bisanzwe, ariko baratanze iteko yuko abantu bokaraba kenshi kandi bokwirinda gukoranako cyane cyane nk'abantu bamaze kwikira ko hari abantu bagwaye. Rero turavye ubumwe bwa Afrika buri kumwe n'ikigo kijejwe ivyo gukinga ibiza batangaje, bavuze ko bukimaze kubikiza atari ico mu gihugu kimwe canke bicanke bitatu gusa, mugabo ari kiza gihangayikishije Afrika yose. Babitangaje rero twe twabonye hano mu Burundi umengo nta kimwe bivuze, abantu barabukaje ko bashatse uko bagomvye kandi ukora ko atamezire nimwe do prevention iri kwirafatwa. Rero amafaranga nyine ntakwiye kuko umengo ni byo kurondera amafaranga gusa. Nivyo amafaranga arakenewe, mugabo duhere ku batwara abo nyene nibabanze bavyaplike, nibabanze babikurikize, bakurikize zinyangingo. Kiwe nibaza neza ko umushikiranganje wa mbere yofata ingingo ko narabonye kwinga afashe zikunda kuja mu ngiro, afata ingingo bashireho umugwi ubikurikirana, uyo mugwi uce uheza we ugire ivyo byose bikemye abatamaze kuwushiraho kugira ngo ntibaravye amafaranga gusa, mugabo n'abarundi bumve yuko hari ibintu kizira ko bakora igihe hateye ikiza. Hariho guhindura ingene twiyumvira n'ingene dukora kugira ngo ibintu bimwe dushobore kubishikira. Mwomenya ko ico kiza kimaze kwibonekeza mu bihugu bibanyi vyo Burundi no mu bihugu vyo muri Afrika, atagikozwe igwirirana ry'ico kiza rishobora kuyongera. Hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1985 hamwe na 2018 Uburundi bwarahomvye imiliyaridi zigera kuri 5.5 z'amadolari y'abanyamerika bivuye ku busuma butandukanye, ico bita fuite de capitaux mu rurimi rw'igifaransa, bisigurwa na Leonce Ndikumana umuhinga mu vy'ubutunzi. Ni inkuru ya mugenzi wacu Areloris Ndongozi. Imiliyaridi 5.5 z'amadolari y'abanyamerika niyo Uburundi bwahomvye hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1985 n'ibihumbi 2018 bivuye ku bunyonyezi butandukanye. Vyashikirijwe na Professeur Leonce Ndikumana umuhinga mu vy'ubutunzi mu nama yo guhanahana ivyiyumviro yagiranye n'indongozi zitandukanye kuwa 20 Myandagaro uyu mwaka. Ku bwa Dieudonné Dukundane umushikiranganje w'inyubako ngo ibice 60 by'amafaranga byo koroha gukwirikirana. Mucamogera muvuga ko 60% yayo arayanyerezwa aciye muri surfacturation kuduza amabeyi bivuye hanze no kugabanya amabeyi byashowe hanze. Uwo 60% ya za miliyaridi 5.5 ni hafi miliyaridi 3. Urumva rero ngira bandiko ndabafasha kurondera inyishu yawe byaciye byatwawe n'abandi abemboruse n'abaexporse, kuvuga ko miliyaridi 3 z'idolari zaragiye kandi turavye mu bitabo abemboruta n'abaexporta kugira ngo umuntu ashobora kubabona. Umwe mu bapatiri yari yitabiriye iyo nama avuga ko ubunyonyezi buva cyane cyane ku vyiyumviro bibi biri mu bantu. Nous confondons gutunga no gutera imbere. Ukazosanga umuntu ashaka gutunga ibintu birengeye akibaza ngo niryo terambere, ahari agasahura akibaza ngo niryo terambere, n'ibigega bikinjiramo amafaranga nk'uko yo kwinjiye, ariko ugasanga amafaranga y'abantu, imifuko y'abantu iruzuye. Ukazosanga inzego
ntizifise uburyo bukwiye mugabo abantu barongoye izo nzego bafise ibirenze. Professeur Leonce Ndikumana yarashikirije bimwe mu vyokorwa kugira ubusuma bumwe bumwe bukorwa bugabanuke. Kenshi amahera ararenga kubera on surfacture les opérations bakavuga ngo les matériels yaguze ibi kandi bitaguze ivyo. Il faut que encore une fois on aille dans les statistiques, dans les coûts, dans la gestion du budget. Hanyuma intelligence financière naho ikijamwo kuraba les flux ziza izisohoka les dépenses ziko zirabanini. Erega intelligence financière c'est la responsabilité de tout le monde, de tout citoyen. Umusitwaye wese abonye ikintu bitariko biragenda neza il doit déclarer. Mwomenya ko ivyavugiwe muri iyo nama vyinshi bisanzwe biri mu gitabo Fuite des capitaux d'Afrique, les pierres et facilitateurs cyanditswe n'umuhinga mu by'ubutunzi Professeur Leonce Ndikumana. Iyo ukunda igihugu no kubaho ufise umwitwarariko wo kubona ko kimerewe neza ukakigirira isuku kugira abakirimwo baboneke neza. Bivugwa na Asher Niyonizigiye, umwigisha muri kaminuza akaba n'umuhinga mu by'uburongozi bwiza. Iyo ukunda igihugu no kubaho ufise umwitwarariko wo kubona ko igihugu cawe kimerewe neza n'abakirimwo ukanakigirira isuku. Bivugwa na Asher Niyonizigiye, umwigisha muri kaminuza yanonosoye ibijanye n'uburongozi bwiza. Gukunda igihugu ni ikintu cagutse, ni ibi bintu vyose dukora ku neza y'igihugu cacu. Rero kugira isuku ni kimwe mu bintu bigirira neza igihugu n'abakirimwo, ari naco gituma kubikora ni ikintu ciza. Kuko isuku icambere ridutera nk'ingorane bituma tubaho dusuzuguritse tugayitse. Abantu baba mu mwanda si abantu bateye igomwe, igihugu c'umwanda si igihugu giteye igomwe. Abakibona bamenyereye isuku baca bagisuzugura. Rero iyo ukoze isuku uba uriko uratuma igihugu cyawe kigira ishusho nziza, kandi ubwo n'uburyo bwiza bwo gukunda igihugu. Mugabo kandi umwanda canke isuku rike riri mu bitera ingwara. Urumva yuko abantu badashobora kumererwa neza mu buryo bw'amagara yabo iyo ahantu hari umwanda mwinshi. Kwitaho rero kugira isuku harimo n'umutima wo gukingira amagara y'abantu kugira ngo abantu bagire amagara meza. Amenyesha kandi ko inyigisho nk'izo zikwiye guhera mu miryango, umuvyeyi akamenyereza umwana wiwe kuba ahantu heza. Abavyeyi nibo bategerezwa kwigisha abana babo kuba abantu bitwararika kuba ahantu hasa neza, abantu bategwa isoni no kuba mu mwanda, abantu ubwabo bagira ico bakoze kugira ngo aho bari hase neza. Abana bakamenyerezwa gukora ibikorwa vy'isuku muhira, bakamenyerezwa kudahimbagwa no kuba mu cafu canke kwama biteze ko ari uwundi umuntu ategereza kubibakorera. Bakumva ko kuba ahantu hasa neza nico kintu ciza, nico gikwiriye, kandi bategereza kubigiramwo uruhara. Hanyuma kubera muri iyi myaka turimwo abana baramara umwanya munini bari mu mashure bari kumwe n'abigisha n'abandi barezi, biranakenewe ko no mu mashure naho nyene bikorwa, kandi guhera hariya nyene mu myaka yo hasi abana bakiri bato hakabaho kumenyereza abana gukora ibikorwa vy'isuku bivanye n'inguvu bafise n'ivyo bashoboye. Gukunda igihugu rero ni ikintu cagutse, urakunda abakibamwo ukakigirira neza ukanakigirira n'isuku kugira ntigisuzugurike, eka na bene co bakagira amagara meza. Imbere yo kurangiza ano makuru yacu turabe ayavugwa hirya no hino mu makungu twateguriwe na mugenzi wacu Nata Ntunzwe n'Imana. Ubushinwa bwasavye ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya guhagarika politike ku kibazo c'ubudandaji mu ntumbero y'umugambi wa uwe wo kuduza amakori ku miduga ekozwe n'Ubushinwa. Abadandaza imiduga mu Bushinwa nk'ishirahamwe BYD na SAIC Moto babona imodoka zabo zihabwa amakori ari hagati y'ibice 17 n'ibice 16 kwijana. Maoning, umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire y'Ubushinwa n'ayandi makungu, yavuze ati twarasabye ubumwe bwa Buraya ko bukosora uwo mugambi wo kuduza amakori bakareka gukora politike gushira mu bikorwa no mu vy'igisirikare ibibazo by'ubutunzi n'ubudandaji no kwerekana ataburyarya mu gushikana amasezerano n'Ubushinwa. Basaba kandi ko ibiganiro vyonyaruka ku nyishu zibereye kugira ngo birinde ukutumvikana k'urudandazwa no gukomeza ukwizigirana hagati y'Ubushinwa n'ubumwe bwa Buraya. Ibi ni bimwe mu
bintu bituma haba kutumvikana hagati y'Ubushinwa n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya, kutumvikana mu gihe igihugu cy'Ubushinwa kiguma ciyongera, aho Ubushinwa bwagirizwa kandi niko buguma bukoresha amahiganwa mu bisata nk'umuyaga nkuba w'umuyaga, imishwarara y'izuba hamwe n'amabateri. Tandukire ayavugwa muri Sudani. Imfashanyo za Sudani zashitse i Darfur mu guhangana n'ikibazo c'ibura ry'ibifungurwa. Ibiro bijeje imigenderanire n'amakungu OOK byamenyesheje ko amakamyo arenga 10 y'imfashanyo amwe muri yo atangwa n'ishirahamwe mpuzamakungu ryita imfungurwa ku ISPAM hamwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ryita habimukira IWOM baherutse kujabuka urubibe i Darfur baja muri Chad baciye mu nzira y'umupaka wa Andre. Uko kuronka ibifungurwa kwateye intambwe ikomeye mu ntumbero yo kugabanya ikibazo c'ibifungurwa muri ako karere. Nino ngaha rero tuciye turangiriza ano makuru twari twabateguriye. Tubakengurukire mwebwe mwese mwashoboye kuyakurikirana, tubatumirira kubandanya mukurikirana ibiganiro bica kumbonesha kure BTV Burundi naho butaha.